Kefa Nibizi mukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri arahoza umuryango w'umukuru w'igihugu agahoza kandi n'abarundi aho rero baheruka kubura umukuru w'igihugu ku rupfu giturumbuka. Kefa Nibizi asaba rero abarundi bose gutekana kandi bakirinda ibihuha ahanini bica ku mbuga ngurukana bumenyi. Kefa Nibizi akabasaba gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe. Twebwe aho twumviye itangazo rivuga ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahejeje kwitaba Imana, mu by'ukuri twaguye mu gahunda kuko ryabaye itangazo rije giturumbuka, ibintu tutari twiteze kuko umukuru w'igihugu ntitwari twumvise yuko yagwaye umwanya kanaka ngo twumve yuko amagara yamukitse. Tuvyumvise rero bije ukuntu kuri twaswe kuri nyine twifata mugabo mu nyuma mu ntarigumya ko twari twahumurijwe iyo tangazo rya leta. N'urupfu rero rwaje amajambo make rusa n'urutunguye abantu. Umukuru w'igihugu yarakoze ibitari bike, byinshi birazwi byarabonywe. Ico mubona muzomwibukira ko kiruta ibindi yakoze cyo bari nk'iki? Ikibazo umbajije n'ikibazo kigoye, umbajije ngo ico hamwe novuga kimwe sinzi ko nohava ndakironka, ariko umukuru w'igihugu twatanguye kumenya cane igihe ashikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi arongoye umuhari ico gihe umugambwe wari umuharugwana CNDD-FDD, ariko amenyekana cane amaze gucika umukuru w'igihugu. Dufatiye ku byo yatangiye gushikiriza igihe arahira n'ivyo agiye arangura, mbere jewe naragiriwe amahirwe aho ntanguriye kurongora umugambwe ndaronka umwanya utari muto ko tushobora kunavugana ku vyerekeye igihugu. Ikintu rero twari twamubonye mu bwa mbere ni uko yari umuntu afise ihangiro rikomeye ryo gukomeza ubumwe bw'abarundi no gukomeza ukwiyunga k'Uburundi, kwamaze ko Uburundi bwavuye kure. Ikindi twabonye yari yifuza ko Uburundi bwa butekanye bukarongorwa n'abatowe n'abene igihugu, ntagire umuntu n'umwe ava hirya no hino ashobora kugomba kubucura bufune na buhoro nk'uko vyageraho mu minsi iheze. Twaramubonyemo kandi ikintu c'iterambere rikomeye aho atangurije ibikorwa rusangi, akazana ibi vy'uko amashuri agwizwa, amabarabara menshi yarubatswe. Ariko kandi mw'ino misi ya nyuma hari ikintu gikomeye twabonye aho yagerageje guhagararira ubwigenge bw'igihugu c'u Burundi. Uburundi bukabaho butiriwe buratega amaboko. Turakora ibikorwa bitari bike, turubaka ibitaro tudasavye amafaranga hanze, turategura amatora, igihugu kirashishikara kibaho tutiriwe turatega amashi. No kuvuga yarabereye akarorero abarundi, arabera n'akarorero n'amakungu, ku buryo wasanga ibihugu vyose vyo muri Afrika bimufatira akarorero ku vyerekeye guhagararira ubwigenge bw'igihugu. Mukamuzi yuko yahatswe no kunabizira mu mwaka wa 2015 aho wasanga hariho imigwi y'abarundi kumbe n'abandi bavuye hanze bagomba kumuragiza ko babona yuko atanguye guhagararira neza ivyerekeye kwikukira bw'igihugu cacu. Mu ncamake rero twebwe ibintu nyamukuru tuzomwibukirako kandi vyatubereye akarorero ni ibizo guhagararira ubumwe bw'abarundi, bwo guhagararira intwaro rusangi, kutemera yuko igihugu cacu gisubira kujamwo akajagari akariko kose. Ikindi gikomeye twumwibukirako ni ibizo guhagararira intahe y'ukwikukira kugira ngo Uburundi bwikukire koko muri politike, bwongere bwikukire mu vyerekeye ubutunzi, kuko aho niho bushikije ku ntambwe ikomeye yo kwikukira. Ugize ukwikukira ko mu butunzi no kwikukira mu vya politike, kandi n'ishaka ry'iterambere naryo tuzoshishikara turi mwibukirako kandi turigendere. Mu gihe abarundi bagandaye mwo batekerera akajamba kahe, bo kwifata gute, bo bana gute n'abandi narirya mbona bari mu migambwe itandukanye? Ubwa mbere hoho nubwo twaraye tubuze ico no kwita umuvyeyi w'igihugu cacu, mu vy'ukuri turaremye kuko Imana irazi ingene itunganya ibintu. Urabona umukuru w'igihugu cacu ari umuvyeyi w'igihugu yagiye
amatora ahejeje kuba dufise uwundi aca musimbura ubwo nyene, tukabonera no gushimira iyi sentare y'ubwizigashingiro kuko yatumbereje neza ibintu ikavuga yuko atawoza gutwara ifata kibanza ahubwo ubu yatoye yocagira ko arahira. Uyu nawe rero ubwa mbere kiretse ko ari umunyeshuri mwiza yigishijwe na nyakwigendera umukuru cacu Petero Nkurunziza, buryo uri kurigisha hari usanga wigije nafise akandi kantu kiwe ndemanwa, arafise n'izindi ngabire nyinshi ku buryo twebwe rero ubwa mbere tweremesha abarundi yuko nubwo waratongoye yagiye n'umusubiriye nawe turamuzi neza, n'umuntu afise ishaka ry'ibikorwa, akunda ibintu bigororotse, akunda abantu kandi akunda kunywanisha abarundi nawe nyene. Abarundi rero ubwo mbere twobaremesha yuko nugiye kumusura ko nawe turamuzi, ari umuntu yize kuri nyene icubahiro kandi asanzwe afise n'izindi ngabirondo nziza zizotuma abarundi baguma batekanye, abarundi bafatana mu nda kandi abarundi batera imbere, mbere n'ivyerekeye uburongozi bw'igihugu bikaba mu buryo no kwita bugororotse. Ica kabiri twababwira nuko bokwirinda ibihuha. Hari ibihuha vyinshi usanga bica ku mbuga ngurukana bumenyi, bishobora guca ivuta abantu eka mbere bishobora no guteranya abantu. Mu bihe bene n'ibi twosaba yuko abenegihugu bokwizigira abarongoye igihugu, bakaza barumviriza amajambo bashikirizwa n'abarongoye igihugu. Ahambere tugashimira leta ku itangazo ryiza yatanze hamwe n'ijambo ry'ihumure ryarishikirijwe na nyenicubahiro General Major Vincent Ndayishimiye yatoye ngo arongore Urundi. Yari amajambo ahumuriza abarundi bene baguye muri iyo ntumbero yo guhumura no gufatana mu nda, kumbura ibindi bintu vyose bikenewe ko bamenya bazobimenyeshwa n'inzego zibijejwe, kuko igikomeye nuko amahoro n'umutekano kubana neza bishishikara bikomera. Ego vuba umukuru w'igihugu arimikwa, mwomusaba iki mumaze kubona igihugu cy'u Burundi aho giteye? Ikintu mubona nawe mwomusaba muti urashimikira ngaha canke uraba ku neza mubona cyo bicahe? Ubwa mbere hoho nkuko twabivuze murabona ko yimye mu bihe novuga bidasanzwe, bitumwe nuko aje wasubiriye baje kwitaba Imana. Bisaba neza ko ashishikara ahumuriza abarundi bagahumura, kandi ibintu nk'ibyo bije ntabura utuntu dutuma abantu menga bo kwikekana muri ibi na biriya. Yoshishikara rero abahumuriza nkuko uwasubiriye mu ngata yahora abikora. Ica kabiri nta bintu ziri tumusaba kuko asanzwe arabishikirije, no gushira Uburundi ku murindi w'iterambere kugira ngo abarundi bose ubwabo bashobore gutera imbere. Baje gutera imbere baheze bateze imbere igihugu. Nta nkeka kandi ko mwabivuze muti ibibaye biko biba hari imigambwe itandukanye, twari dusanzwe imigambwe ikorana neza na leta. N'uyu nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaraye yitavye Imana. Nta nkeka dufise ko n'uyu mushasha aje azotuma imigambwe ishishikara ikora mu bwidegemvyo kandi igakorana neza n'inzego z'igihugu, kuko ni magereranire. Hari ivyo usanga dukeneye yuko bakingira mu vy'amategeko, hari izo natwe tutakubahiriza, hari n'ivyo mbere duterera tukamusaba yuko mu bikorwa vyo vya misi yose yoraba ko mu migambi hirya no hino, kiretse kumbura umugambwe wonyene uri ku butegetsi, hariho ico dushobora guterera haba mu iterambere ry'igihugu no mu bindi bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Yego mwamaze gushikiriza ingene abarundi bo kwifata, ariko twibagiye gatoyi abahiganywe nabo kumbure bagifisa gahigi ko bashobora kuba bataharuriwe neza amajwi yabo, aba nabo mwobabwira iki? Ubwa mbere hoho tumaze dushime yuko kumbure gushika amasaha ata muntu n'umwe mu bahiganywe arigira yimvira gukoresha inzira z'igikenye kugira ngo ashikirize ivyo yifuza muri politike. Ariko kandi ico twomenya nuko mu Burundi ibintu vy'ingene bitunganijwe, umuntu iyo yagiye mahiganwa
hariho uyu mugwiseni nko ku matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka uraheza ugashikiriza ivyavuye matora, hanyuma umuntu ageze akitwara muri sentare yoheza ubwirizwa shingiro, amategeko atekanya yuko iyo sentare ariyo yonyine ifite ijambo rya nyuma, atahandi hantu hashobora kungururiza. Twosaba yuko rero abahiganywe bose bokwemera aho intahe yashize, bakemera ivyavuye matora, abafise ivyo batowemwo bakaja muri ivyo bibanza batorewemwo bagakora inshingano abatoye canke abarundi bose babitezeko, bakirinda imvugo n'ibikorwa vyocanishamwo abarundi canke vyocafuza igihugu cacu mu makungu, kuko ubundi bwo ivyabaye twe tuvuga ko vyabaye mu muco, kandi n'inzego zibijejwe zarabisasanguye zibona uko. Twibaza yuko rero twese abahiganywe twoguma muri iyo nzira. Reka ndabashimire, kumbure ninasubira kubarya akara mu minsi iza naho nyene ngira ngo muzompa ikiganiro. Murakoze, natwe tubashimiye ko mwatwitavye mwaje kuronda ko twabaha amakuru, ariko kandi turangize dushimira cane leta y'u Burundi ukuntu yahumurije abarundi. Dushimira n'abarundi nyene bagumye bafatanye mu nda bino bihe bigoye. Tugashimira kandi n'umugambi usanzwe uri ku butegetsi uyu mukuru w'igihugu yarayigiriye yaturukamwo, ko nabo nyene bagumye bahumuriza abarundi, ari naco gituma dushitse kuri intambwe nziza turiko, naho twasa n'abakubiswe n'inkuba.